Shalom shalom, ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza kandi muri amahoro. Ndasuye kandi kubakira mu kiganiro intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi. Mu kiganiro intahe y'ukuri twama tuyaga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri nako kubaho kwidegemvya. Rero yuko turiko turayaga ijambo ry'Imana muri kino kiganiro intahe y'ukuri tuba turiko turamenya ukuri. Uko kuri yo tukumenye kuzana kwidegemvya mu buzima bwacu. Rero nkuko twadusanzwe mu kiganiro intahe y'ukuri tuyaga ijambo ry'Imana, ariko no munsi twashimye hari buryo numvise ndiko ndarongorerwa kubasangiza intahe y'Imana yankoreye ku buzima bwanje, imbere yuko tubandanya n'ibindi vyigwa tuzobandanya turiga muri kazoza navuga ati mu vyigwa bikurikira, ariko numvise nobashingira intahe y'Imana yakoze mu buzima bwanje. Kuri jewe ndashobora kuvuga ati ni intahe y'Imana yakoze ku bandi, kuri wewe canke ku bandi irashobora kuba ari ico bizigiye kubona Imana ibakorera. Abandi nabo je ivyo noba ndiko ndita yuko ari kahise, ku bandi irashobora kuba ari ubuzima bariko barabamwo uno munsi. Rero nimba Imana ico gihe yarabikoze ku buzima bwanje, novuga ku buzima bwanje ni ikimenyetso kitabesha ubwa mbere na mbere kwibishoboye. Ikindi naco ni ikindi kintu kikwereka yuko niwa yizera nawe nyene ishobora kugukorera ibiruta ivyo yankoreye. Na niyo mpamvu muri kano kanya nifuje ko dushinga intahe y'Imana yakoze ku buzima bwacu. Ariko kandi nizera neza ko Imana izogira ico ivuganye nawe biciye muri ino ntahe. Ego, ndasuye kandi kubaha ikaze mu kiganiro intahe y'ukuri. Ku mazina yanje ku bantu batanzi nitwa Alain Jospin Dushime. Navukiye mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kinama, quartier Nibukirasazi. Ego, nize kuri Sainte Famille, navuga ati amashure shingiro, ekofo nayize kuri lycée Sainte Famille yo mu Kinama nyene. Aho mu mwaka w'icenda nagiriye ubuntu n'Imana, ndaronka amanota meza, ndaja mu ishuri ry'akarorero mu Ngagara, muri école d'excellence mu Ngagara. Kandi ku bantu basanzwe bahazi ni muri interne. Aho rero niho intahe yanje y'uno munsi igira ihagarare, kuko mu minsi yanje ya mbere kuri iryo shuri ubuzima bwari buryoshe, ariko usivye gusa ko hari ahandi naho butari bworoshe. Aho rero butari bworoshe niyo naboneye Imana iza, novuga ati nk'umufacilitateur, nk'umworosha bintu, yorosha ivyari bigoye mu buzima bwanje, ariyo tuzaguhagarara cyane. Ego, hama rero dusubiye gato inyuma, mu mwaka wa 2018 ndibuka ndi umunyeshuri kuri Sainte Famille, nari narasenze ndabwira Imana ati Mana, niwamfasha nkatora concours nkaronka amanota meza, nzohagarara imbere y'ishengero ndagushima. Vyukuri nari nkiri umwana mutoyi, nari nkiri muto, mwaka navuga ati nari nkiri muto ico gihe, mugabo ndiko ndasezerana iryo sezerano imbere y'Imana. Ico gihe nasengera muri Eglise Pentecote yo mu Kinama, ni eglise irimwo abantu nk'ibihumbi bingahe sinzi, gusa n'abantu benshi. Rero kuri jewe ndiko ndabwira Imana ati nabona ndiko ndashinga intahe nyene imbere y'abantu benshi, nkabati Imana je nzogushingira intahe mvuge ko vy'ukuri wanshoboje gutora concours yo mu mwaka w'icenda. Hama Imana yarabikoze, ndatora concours. Maze kuyitora ndaja gusaba kuri Eglise, ndaja gusaba kuri rushengero, ndababwira yuko nkeneye gushinga intahe y'Imana yakoze kuko nabisezerana Imana. Ariko bivanye n'ukuntu muri iyo minsi navuga ati atamwanya wari uhari, biba ngombwa yuko tubitransporta, yuko ninaza muri vacances ya mbere nzoza gushinga intahe. Rero niho maze kuja muri école d'excellence nk'abandi banyeshuri bose, tugiye muri internat, ugenda utazi biriyo, ugenda utazi, navuga ati hari amakuru kanaka twari dufise ivyo kunyuzurana n'ibindi. Mani hezagire nyene abanyeshuri bo muri lycée Ngagara ntibanyuzuye, ahubwo baranyakiriye nyene nk'inshuti nyene. Vyari biryoje cyane mu minsi ya mbere, nari njoyinze kweri, nkavuga ati bwa bundi nari nzi yuko muri interne ahubwo bakugirira nyene nk'ivyo nari numvise, mugabo siko vyagenze. Banishimwe kubw'ivyo. Hama rero maze gushika muri interne narahabaye, vyari biryoshe mu minsi ya mbere, kandi ntanezerererwa kuko navuga ati hari ibintu biba ukiyakira. Namabazi none ngahantu ntanezererewe nzohamara amezi n'ayandi, irumva kwanza imyaka n'iyindi, rero tegerezwa kuhanezererwa nko muhira. Rero mu mpera z'igice cya mbere niho
novuga ati hatangura kuba ikintu kidasanzwe canke kitari kimenyerewe mu buzima bwanje. Ico naco ni giki, natangiye kumva muri jewe fise ubwoba budafise ishingiro. Hari igihe umuntu agira ubwoba ukavuga ati buno bwoba kameme buva kubera ko mfise ubwoba bw'amayesheki. Ico gihe nta na esheki nari mfise mu ishuri, amanota yari meza cyane kubw'ubuntu bw'Imana, n'amayesheki nari narayakuyemwo. Nta bwoba, nta mpamvu nimwe yo gutuma ngira n'ubwoba bwo kunanirwa. Mu rugo, mu muryango muhira bari amahoro, nta bwoba bw'uko muhira vyaba bimeze nabi, nta ngwara nari ngwaye, gusa numva muri je mfise ubwoba ntazi ico buvuyeko. Hama ubwo bwoba nabujanye muri vacances igice ca mbere muri 2018, niho ku Noeli ya 2018 yabaye ngwaye. Ico gihe ndavyibuka yuko Shanga n'umukuzine wanje mboneyo n'akaryo ko kubaramutsa baje kundaba baranyagisha bambwira mama ati twumvise ko umwana agwaye twe tuje kumuraba. Rero baje kundaba bamaze kugenda, kuko nubwo nari ngwaye nari nsanganywe kakantu k'ubwoba ntazi ico kavuyeko. Niho bamaze kugenda numvise ijwi rimbwira ati uribuka neza mu ndwi papa wawe yafamwe, kuko papa igihe yapfuye ari kuwa kabiri buca ari kuwa gatatu, kandi uwo munsi rero buca ari kuwa Mungu wiyonzi, donc kuwa Mungu kuwa mbere kuwa kabiri aca apfa kuwa gatatu. Kuwa Mungu bari baje kumuraba abantu benshi nyene babagenzi, arabayagisha, ibintu vyari biryoje. Hama kuwa gatatu aca arapfa. Hama rero iryo jwi rirambwira ati woba wibuka papa indwi papa wawe yafamwo? Ndavuga ati ndavyibuka. Ati none ntiwabonye yuko bahora baje kumuraba? Ati none we kuva wakagwara, kuko mu buzima bwanjye ndamaze kugwara, nari maze kugwara kenshi vraiment. Ati none we kuva wakagwara wari bwaronke abantu baza ku muhiri wanje jise baza kukuraba, jise kuza kukuraba nka wewe nyene uko nyene bisanzwe? Hato ya ntibigeze baza kundaba, nta muntu n'umwe yigeze aza kundaba. Rero nawe ucumenya igikwirikira. Rero nari nsanzwe mfise ubwoba rero buca buridubura, nca ntangura rero kugira ubwoba rero bufise ishingiro. Kare nari mfise ubwoba atashingiro bufise, ariko ntangura rero kugira ubwoba rero bufise ishingiro. Ati ishingiro rero ni y'urupfu. Ntangura kumva ijwi rimbwira ati uri mu gupfa. Byari biteye ubwoba, ariko haciye iminsi narasuye kuri eglise, naraguwe neza, narasuye ndamererwa neza, ndaja kuri eglise ko muri Pentecote yo mu Kinama, uko kwezi novuga ati uko umwaka utashe, sinzi yuko ubu vyahindutse, ariko igihe naherukayo ntivyari bwahinduke, kuko maze igihe kinini atari yondi, kuva ngiye muri internat n'ibindi, maze igihe kinini atari yondi. Ariko ico gihe uko vyari bimeze mu mpera z'umwaka baraha akaryo abantu bashinga intahe. Rero ico gihe naragiye ndashinga intahe kuko yuko Imana yangiriye neza, yabanye nanje muri concours nkuko nari narabisezeranye, birakunda. Rero uwo munsi mvuyeyo, grand frère mukuru wanje yari yamfasha amafoto, ariko rero yarayereka abantu muhira. Sinzi umuntu mu bo tuvukana yinamera ati ngo iyi foto ndayiravye umenga hari ukuntu ubusa umenga uri umuhisi. Rero kuri we kwamuhira nyene turakunda gutera ama blague. Rero abivuze kuri we yari blague, mugabo bivanye na ryajwi ryari rindimwo cyane, umva ho ubwoba buriyongere. Ati rero n'abantu basigaye barabifoto yanje bakabona umenga ndumuhisi nyene. Hari ukuntu rero imeze muri Pentecote mu Kinama imeze nka nini, kandi yari ko amashurwe. Rero na cyane kuri Noeli hari ukuntu bahashariza ukuntu. Ico gihe rero ati ngo ndavye iyo foto yawe uhagaze umenga ni foto yawe, cadre ijya meza na umenga ni sandugu yawe. Rero abivuze we wamenga ari karafyina, ni ibintu bisanzwe, ariko kuri jewe vyasigura ibintu binini, kuko deja nari nsanganye ubwoba bwinshi. Hamaci iminsi ndasubira ku ishuri. Rero nsubiye ku ishuri ndibuka umunsi umwe ntangura rero kugira ubwoba. Rero nubwo ati ryajwi rero rimbwira yuko ndi mu gufa, nubwo ati riri agrava, riraba rinini muri jewe, riguma rinyemeza ati wowe burya uri mu gufa, nta minsi usigaje. Ndibuka umunsi umwe nako ndaraba abantu bariko kwa kuri muri école d'excellence hari ukuntu bazana utumashini gukupa igazo, ndiko ndabaraba ndabiyumvira, numva umenga ndarambiwe no kubaho ku isi. Rero ubuzima bwanje guhera ngaho ntangura kuza ndumva ijwi rimbwira ati uri mu gufa. Ntangura kugwara atangwara nimwe, novuga ati mfise.
novuga ati hari igihe umuntu agwara akavuga ati kameme arafise ibimenyetso vya malaria nari ngwaye juste ingwara zimeze uko nyene kwa juste nari ngwaye hama ntangura ubuzima butangura kumera nabi ntangura kumva ijwi riguma riba rinini muri je rimbwira ko ndi mugufa ndibuka itariki 10 novuga ati itariki 11 kuko muri iyo misi novuga ati igice ca kabiri ko gitangura mu kwa mbere igice ca kabiri cyo muri uwo mwaka niga mu 11 novuga ati najya hageze kuryama naryamana ubwoba naryama ntari ntumva neza yuko nza kuvyuka naryama ntazi neza ko nza kuvyuka naryamana ubwoba navyuka ejo nzovyuka canke sinzovyuka namana ubwoba ndibuka ico gihe ubuzima bwanje vraiment bwari bumeze nabi cyane haragera igihe rero ndibuka yari itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 umunsi niwo munsi wa mbere navyutse novuga ati bwa bwoba kuko bwari ubwoba budahera kuva mu gatondo kugeza mu ijoro hari ukuntu nyene hari ubwoba novuga ati bushika dufate nk'iyo wakoze nk'ikosa novuga ati wakoze nk'ikosa abapolisi bo gufata ukaca donc abapolisi bakaca baza kugufata bariko barakudodorera kuri mu nzu uca wumva ubwo bucugira rero je wacuvuga ati bwari ubwoba nko canke nk'umunyeshuri ari karatrisha hama akazabona umu surveillant canke umuntu ari karaba surveillant amuhagaze hejuru hari ubwoba cagira ubwo nyene umenga nyene hari ukuntu ubwoba buca buba bwinshi rero bwari bwo buzima nari mbayemwo kuva kuwa mbere kugeza kuwa Mungu kandi nta kuntu nakomye nari kubisigurira umuntu nkamubwira ati ngurumva rero je mfise hari ubwoba mfise ubwoba donc namaji gute uja kubwira umuntu ati burya rero je nguma numva amajambira yako ndi mugufa biba bigoye nawe gutahura bo babakeye rero nahitamwe kubinuma ndibuka rero yuko uwo munsi niwo munsi wa mbere navyutse atabwoba nabuke mfise nari meze nk'umuntu agwaye ico gihe navyutse mfise amagara meza ari amahoro hama ndagenda umunsi mbere twe dufise ikuri ya physique twayigira ahantu muri laboratoire nyene ya physique twari twicaye ndumva nyene ndavuga ati hageze mu masaha 4 ntangura kumva umubabaro utazi ntazi aho turutse ati Imana yari yarangiriye ubuntu yari yarampaye ishuri ryiza vraiment nari nshaka kubandanya niga ko narabona itandukaniro riri kuri Sainte Famille yaho nazananye naho ubu nsigaye naho ico gihe nari nsigaye niga kuri École d'Excellence narabona ko hari itandukaniro ibintu nyene novuga ati mu bintu presque nka vyose narabona ko itandukaniro rihari hama ntangura kumva umubabaro none Imana kubera iki wemeye uko nkumva nyene nk'umuntu nyene agira apfe kubera iki wemeye yuko nza kuri ino shuri kandi ngira apfe nyene gusa nabandi mu ishuri umwigisha ariko arigisha je nkaguma numva ivyo bintu muri jewe ubuzima nyene butameze neza hama ndibuka twasohotse muri pause saa 4 après donc inyuma ya pause twari dufise ikuru novuga igifaransa rero niho ngeze mu ishuri hari ukuntu nsohotse muri bibliothèque muri laboratoire muri laboratoire ya physique nararavye ukuntu nararavye hari ukuntu uhahagaze imbere yaho ushobora kubona Bujumbura ari rare nyene irya misozi ihanamye igisagara ca Bujumbura rero narashobora kwiraba hama nkaca numva ijwi rimbe ati ushaka aho haraba iryanyuma kuko wewe donc ni iryanyuma ngo ntuzosubira kubaho numva ubwoba bwinshi ndibuka ko umunsi muri pause naciye ngenda muri mwishuri nigamo ndarira ndabazi kubera iki Imana none critere yabaye yahe kugira ngo jewe iba ari jewe nyine novuga ati bifatigwa ko kugira ngo mve hama uwo munsi nyene umwigisha yinjiye nyene uhejeje kurira urikamufura nyene abanyeshuri baje nta numwe amenya ubuzibu buri kuracamwo hama ndibuka ko hari mu masaha 5:30 maze gushika mu masaha 5:30 nza numva umenga ndabaye déconnecté na monde visible donc isi nyene tubamwo aho ushobora kumva abantu muri kumwe muri sahare aho ushobora kumva abantu bariko barakuvugisha nza numva umenga ndabaye déconnecté nabo je natangiye kumva umenga hari ukuntu hariho novuga ati
ntisinzi uko novyita iyo hariko haraba gutabarizwa nk'umuntu yagize accident hari ukuntu nyene habaho nyene ibintu nyene vyo kumutabariza bukwi na bukwi ya ambulance abantu baba bariko bariruka umenga bose bataye umutwe numva mu mutwi wanje navyo nyene ariko bimeze nkumva umenga hari amajwi menshi avuga ntangura kumva amajwi atari kavugira mu ijuri atangiye kuvugira muri jewe ico gihe hama muri ayo majwi hariyo ayo nashobora kumva neza nkumva ivyo bariko baravuga muri ivyo ndibuka ko hari ijwi ryaguma rimbwira ati Jospin ntiwemere gupfa wowe ntiharagera gupfa irindi naryo rikambwira ati Jospin wewe urumva rero wewe kwa twa dufise umubibliotekere akijijwe w'umupantekote novuga ati numva ijwi rimbwira ati genda rero rondere bibliotekere umubwire nyene gwature hamuce wemere ufe wigira amahoro hama nkumva irindi ijwi rivuga ati no emere ufe we ntegerezwa kugutwara muri uwo mwanya numvise umenga ubuzima burabaye nabi kuko deja sineko ndumva bari mu ishuri umukobwa twigana niwe yambonye numva arakomye induru je sinzi ukuntu we sinzi ivyo yabona kuri jewe hama je naciye mpaguruka bukwi na bukwi mpaguruka nk'umuntu yasaze umwigisha arampamagara ati nibiki azabona ndagiye abanyeshuri babe bibaza ngo nasaze aho rero nari ngiye kurondera bibliothèque nsanga bibliothèque irugaye hama ndavuga ati nta yindi shwa ihari reka nje kurondera chef wa groupe biblique ndagenda aransengera mugabo nubundi numva novuga ati bitaheze kuko ico gihe numva umenga hari ikindi kintu ko nahagurutse umenga mvuye mu yindi si nyene mpaguruka ngenda nyene nk'umuntu yasatse hama guhera uwo munsi ho rero nari nsanzwe mfise ubwoba ho bwaciye bwiyongera ndibuka ko muri iyo minsi byarashoboka yuko nshobora gusohoka ndibuka hari umunsi nasohotse mu ishuri hajya dutashe ndagera ahantu kuri salle de prof ku bantu bize nko kuri yene barahabona kuno ushobora guhagarara ukabona ahantu dortoir iri ntangura kubona ama image ya mukuru wanje ahagaze imbere ya dortoir ariko aratelefona nk'umuntu yene yataye umutwe ndabona abantu bo muri famille bari imbere ya dortoir yiwacu bataye umutwe hamanza mbona hari umuntu azanye novuga ati kujya kuntu kajya gatanda batwara ko umuntu yafuye nzambona baragasohoye bariko barakamanura ama escalier kandi nkabona na famille yanje iri ngaho nkaza numva ijwi rimbwira ati uwo munsi ndavyibuka iryo jwi ryaciye rimbwira ati uno munsi saa 10:30 ivyo ubonye nivyo biza kukubako numvise kuko nabibona nk'isinema narabibona nkaraba dortoir nkabona umenga hari abantu tuvugana ukuntu ari benshi hama ukuntu baje ukuntu bantwaye ati napfuye nabona napfuye nyene anjambye ati umunsi 16 numvise ijwi rimbye ati 16h30 uza kubupfuye na numvise ubwoba bubaye bwinshi gusa Imana ishinge uwo munsi nyene bica bitubirana na mukuru wanje yaje Pastor Patrick yari yaje ku ishuri yaribwirije sinzi uko vyagenze aribwiriza araza ku ishuri Jesse yaje kugira visite arambaza ukuntu merewe ndambwira ati je ahubwo rero urazi nta kindi kintu nkene ntwara kuri ndambwira ati antware kuri kwa Apostle Simon asengera muri Shalom arongo yishengero Shalom ndambwira ati ntwarayo arambwira ati nivyo gusukene ndambwira ati je ntwara nanse kumubwira ko numvise ijwi rimbwira ko nzagufa 16h gusa namubwira ati je basi ntwara kwa Apostle ndisi aransengera sinzagupfa je ko ntinamubwira ivyari vyabaye arantwara turagenda je namubwira ati tugende hakiri kare 16h zitaragera turagenda sasa rero birasubirana tugeze iwiwe kwa Apostle dusanga sihari sanga meja sihari none bimeze gute none naguma ndabisa ko nari mfise isaha ku maboko naguma ndabisa nkavuga ati none harageze nyene 16h meja naraje hageze mu 16h15 nzambona araje hamashitse aratwakira twari muhiri wiwe aratwakira twatangiye kuyaga umenga 16h zibura nk'iminota nk'itatu rero hari ikintu rero kidasa aho amaze gushika hari jambo yambiye ngo none yambiye amaze gushika amaze grand frère amaze kumubwira Pastor Patrick yaramubwiye ingorane mfise ukuntu ibintu bimeze acarangira ati ngo sinza kugusengera
ati urumva akimbwira ati ntaza kumusengera narabaye sirpi. Hambwira ati we sinza kugusengera ariko ngira ndakwigisha. Rero niyo yaciye ambwira ati wewe sinza kugusengera ariko ngira mfata umwanya ndakwigisha. Rero niho ndabateye ko n'amahoro menshi arambaza yambajije ibibazo bingahe. Yambajije ubwa mbere yambajije ati mbwira icyaha woba warakoze cyo tuma Imana ireka ugafa unganuko. Tambwira ati Apostle Jeffrey nta cyambona nakoze. Kibazo cya kabiri yambajije ambaza ati vuga ikintu umaze kwachivinga, ikintu umaze gukora mu buzima gikomeye cyane mu buzima. Ati ntacyo mbona. Ambwira ati basi uramaze kurira kuri stage, uramaze kuja kuri altari iriko abantu 300 ubabwira ubutumwa, uramaze kubwira basi abantu 300 bari hamwe nyene ubutumwa bose bagakitswa. Tambwira ati je ndababwira ubutumwa. Ambwira ati naje ari je maze kubwira abarengaho ntiharagera komfa, none wowe ushaka gupfa, none waje kwisi gutembera, none hageze gupfa gute wowe? Kuko umuntu umwana w'Imana iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza utaha usozereye igikorwa cyawe. Ubuzima bwawe ntibuba ari gihamana aho Satani akwikora kuko ashaka. Imana nayo ntishobora kuguhamagara igikorwa cyawe kwisi kitaragera. Ati none wowe ugira utahe ugira upfe kuja gukora iki? Ati naje nkuzuku ntiharagera komfa. Akimbwira ivyo bintu numvise umenga hari ivyizigiro bigarutse, kuko vya bindi vyo ngo nza gufa serezere deja namwe ati ngaha nta kuntu nakumye. Hama urumva atangura kunyigisha arambwira, ajambwira ati ikosa wakoze nuko iryo jwi ryarakubwira yuko ugira upfe ukaca wemeranya naryo, ryarakubwira ko ugira upfe urarupfuye ukaca wemeranya naryo. Ati rero wewe igihari iryo jwi rivuze nawe vuga. Likubwiye ati yabimbiye mu Kiswahili, yambwiye ati likisema sema na nimekombolewa na damu ya Yesu, kifo hakina mamlaka kwangu. Rero niko yambwiye ati nijavuga, likubwiye ati rero ngugira ufe naco uvuga ati nacunguwe na Yesu, urufu nta bubasha rumfiseko. Ati yego, ati rero wewe igihari rivuze navuga. Yarafatiye umwanya séance yo aranyigisha amahejeje aransengera ambwira ati genda kwishura. Yambwiye ko we nubundi nagusengera ukatusubira kwishuri ntakwigishije iryo jwi rizogaruka kandi riguturumante kandi yari yantuzo buri kumwe nanje. Ati rero we ngira ndakwigisha. Aca aranyigisha. Rero maze kuja maze gusubira kwishuri kwa twari kumwe na Pastor Patrick yaciye ampereza imirongo nyene itari miki yo kuza ndasoma. Ati we imirongo genda imemorize ku mutwe, imirongo nyene ivuga uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe, ico Kristo yakoze ku buzima bwawe, sinzopfa nzobaho, nzokwamamaza ishimwe ry'Uhoraho. Nari nyene ijambo ry'Imana imirongo ivuga ati ngorazo ngo kuko namenye izina ryiwe nico gituma orazo nkiza amaze kuramba. Amazaburi nyene arayampa nyene imirongo myinshi. Ngiye ku ishuri muri groupe biblique iwacu hariyo systeme yuko vyemewe kushobora gutora Bible muri groupe biblique ukazura isoma. Rero ico gihe ntangora rero kuza ndasoma. Rero vyarashika ryajwi rikagaruka uko rije naje nca ntangura kuza ndaribwira. Rivuze ati okay bucufwa bati naje simfa mubava sindimwe, ewe rupfu ububasha bwawe ruriye. Ngatangura rero kuza ndavuga buke mugabo nubwo navyatura ego vyaratumye mba stabilize. Hama ubuzima bwanje ico gihe kameme nari ntanguye kuva navuga ati muri bwaho nacangira ubwoba bwinshi. Ubwoba yari ntibwari bwoba bwinshi gose, gusa nagumanye ubwoba nyene no kugwara. Kuko ndibuka ko muhira barigeze kuza ku ishuri barantora banjana kwa muganga gupimisha ingwara, niko naguma ndemba bakarondera ingwara ngwaye bakayibura. Hama iryo cyo gusa ryaguma rimbwiye ko ndimuguma naje nkaguma mvuga ati no mubava sindimo nzobaho namamaza ishimwe ry'Uhoraho. Uko ijwi ririza nkamati nacunguwe na Kristo, nacunguwe n'amaraso ya Kristo. Kristo yarafuye mu gishingo canje, rero nanje ndabaho kuko yafuye mu gishingo cyane. Rero ko naguma ndavyatura ivyo bintu bitangura kumbaho. Rero nari mfise rero ikibazo nuko umunsi wanje wose waba wije nta gihe na kimwe nabona umenga bwakeye, kuko navyukana ingorane nkirirwa. Rero mu ishuri naho nyene utameze neza navuga ati mu magara mu ishuri nyene byaba bimeze ukundi. Hama nifuza kuzobona umunsi
yuko enjour ubuzima bwawe. Donc umunsi umwe bwake cyantangura kuza ndatura nkabati kazoza kanje karakayangana, kazoza kanje ni keza. Naguma ndabivuga, narabivuga nkabivuga, mugabo bukeye bikaguma ari vya bindi nyene. Mugabo yari amahoro menshi. Ndibuka rero tugeze mu kwa kabiri niho kwa narataha no sorti yo mu kwa kabiri niyo imaze kuba twahuye na Apostle Julio Light, hama acara tubwira aratwemereye ko azoza kudutemberera itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri niho yaje kudutemberera ku ishuri muri groupe biblique. Yaje ari kumwe na timu yose nyene, hama bamaze gushika rero umunsi aza jewe aho ndi ko nari maze iminsi ntamerewe neza ngwaye, nanavuze ati mana uno munsi ikiba kira, kuko ico gihe nari muri groupe biblique, mbere nari secrétaire wa groupe biblique, mugabo vraiment ubuzima bwanje bwari bwimereye ko bwimereye nyene, nari secrétaire wa groupe biblique ibintu nk'ivyo. Ariko hagati aho umunsi nyene aza kuzana ati uno munsi rero turafise abashitsi, ntabati mana aho gendera mu bandi nanje ntusi, rero munsi rero ndakeneye kubona ikiganza cyawe. Hama Apostle yaraje aratwigisha igidasanzwe. Rero twe dusanzwe ati niyaza araza gusengera abagwayi bakire, niyaza araza gusengera abagwayi bakire, araza gukora nyene tuze kubona ama manifestation dasanzwe. Ni navyo nari niteze ko bizakuba. Rero naje muri prayer zanje mu masengesho nyandamwe ati nivyo niteze. Hama maze kuza ndibuka ijambo rya mbere yatanguriye ko yavuze ati mwe mwera yambwiye ngo ndabigisha. Avuga rya jambo nyene Major Apostle yari yavuze yuko nkeneye kwiga gusumba. Ati mwe mu Imana yambwiye ndabigisha, aratwigisha umunsi aratwigisha. Hama aragera ahantu aratubwira ati rero ndakeneye ni bande bashaka kwakira Yesu. Je ati ndi muri eglise naramwakiriye narabatijwe. Mugabo uwo munsi ndavuga ati kameme nimba ndavuga ati okay, iyo bija hose jewe ndaretse tubanze kwanza twihoze ngo noba naramwakiriye sinamwakiriye muri pass. Uno munsi rero ndafashe ingingo iri ferme, novuga ati iri ferme, novuga ati ingingo, novuga ati nyayo, ndafashe ingingo yuzuye ngira ngende. Ivyo kuraba ngo ndi secrétaire ngo secrétaire wa groupe biblique ngo abantu baza kuvuga ngo urumva ngo no secrétaire wa groupe biblique ntiyari bwakire Yesu. Ti Jenny ifite ingorane ziwanje personnel kandi nkeneye ko Yesu aza mu buzima bwanje azitunganye. Tireka ngende ndamwakira. Ndagenda turasenga eglise, turasenga isengesho cyo kwakira Yesu. Mpejeje kuvuga ati amen, bwoba kuko ico gihe cyose namaze mfise ubwoba nta namahoro nari mfise, bwoba bwaciye bugenda, numvise umenga ndaruhutse uwo mwanya nyene. Hamaze kuba rero uwo mwanya maze kumva muri jewe nduhutse, ryajwi haracigera ikagaruka namati ubuzima bwanje nabuhaye Yesu. None ntiwabubonye hari kwa Mungu ryari nabuhaye Yesu, narabumuhaye. Gwera ico gihe novuga ati niho novuga ati ukubohoka canke kugubwa neza vyatanguye kuba. Igihe cyose iryo jwi ryaza ngo urumva ngo uri mugufa, ati Yesu yapfuye, ubuzima bwanje honye ti buri muri Yesu. Nimba udashoboye kwica Yesu kugira unshobore kunyica, deja ubuzima bwanje buri muri Yesu. Nimba ushaka kunyica banza kwanza ugende ugarike Yesu, niwe waheza kumugarika uca unsangayo rero nyica, kuko niyo ndi. Rero ivyo vyaramfashije ubuzima bwanje. Yamajwi yose yahora ambwira ngo uri mugufa aragenda. Cyage vyabihe nahora mbona umenga ntagiye na kimwe bwigera buca mu buzima bwanjye, nabona umenga igihe cyose bwamabwije mu buzima bwanjye birahera, kwa kugwaragurika birahagarara. Nari ngeze nari mfise amasheki menshi rero bivanye n'ukuntu navuga ati nari nagwaraguritse. Imana nyine irancira inzira biravamwe amasheki, ubwesheke bwose nari mfise ndabukurayo kandi ndanaduzanye n'amanota. Haro ni ikuru vyaba ngombwa yuko wasanga cyamanota twahejeje kuyakorera kandi nta kuntu nakumwesheke yovamo, nkaza numva umwigisha aradutse, sinzi ko novyita kwaduka, nako aravutse ati rero urazi ukuntu bizogenda, tuzokora kabiri.
donc nimba twara dukorera ku 150 tuzoje dukorera ku 300. Urumva ampaye iyindi round yo gusubira kudoga nkaca nsanga ya turu ya kabiri bice bigenda neza ncinda bitora gusumba. Imana ibe yanciriye inzira muri ubwo buryo. Rero inshuti yanje nawe wari kurumviriza ino ntambwe, ikintu cya mbere nashaka ndakubwira nuko Yesu ashoboye gukiza, ashoboye no guhindura ubuzima bw'umuntu. Narabayeho amezi menshi mfise ubwoba bw'urupfu, mfise atamahoro mfise, kandi namana ubwoba igihe cyose. Sinzi ubwoba wowe ufise, ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'iki, ariko naje kumenya yuko kumenya ijambo ry'Imana ku buzima bwawe ari ivy'igiciro, kuko kenshi ico umugwanizi aba ashaka araza akatubwira amakuru tukayemera. Ndibuka niga mu mwaka w'indwi, hari navuga ati chef wa groupe biblique yitwa Samuel kuri Sainte Famille, no yakunda kuvuga kana akatubwira ati ngo Satani ntiyakubwira ko yakunda kutwereka ikibaho, turabizi neza yuko ikibaho kiba kirabura, ngo ikibaho kirabura ntuzuvyemere, ngo uzubihakane, ngo uze wamuhakana yuko ikintu cyose Satani akubwira ntuzucemere, kubera ko Satani yamara umubeshi. Hama ico gihe narabaza neza ibi bintu je nabona umenga ariko arafyina, kuko gute ushaka kumbwira ngo Satani ntiyakubwira ngo ikibaho kirirabura, je kandi ako kanira gasubiyemo kenshi mugabo kari karansigayemo. Hama ndibuka muri ivyo bihe nyene ndiko ndatura ivyizigiro ku buzima bwanje, ico gihe maze kwakira Yesu Kristo umugwaniza asubira kandi aranyibutsa yuko ndi mu gupfa. Ca kintu novuga Samuel yatwigishije niga mu windwi, yuko Satani ntiyakubwira yuko iki kintu naho cyo bagisuku naho ubona ko cirabura ntuzucemere, kuko ico gihe ndibuka ko Satani byarashoboka akanyereka ukuboko kwanje akambwira ati uribuka ukuntu papa wawe agira apfe mu ndwi yiwe yanyuma ukuboko kwiwe ko ari kumeze, kandi nari papa mu ndwi yiwe yanyuma twara abana, narabona ukuntu ndakunda kwihweza cyane mu bantu basanzwe bamenyereye ivyo bintu barabinzi ko ndakunda kuraba utuntu tutu detail duto. Rero narakunda kuraba ukuntu amaboko ya papa ameze mu misi yiwe yanyuma, nkaca niraba nkaca mbona turasa, urumva kwa kundi ukuboko kwiwe kwari kumeze niko naje kumeze, nkaca numva ubwoba buriyongere. Haragenda n'igihe umugwanizi novuga ati kanyereka amaguru, akambwira ati uribuka ukuntu tantine wawe kuguru kwari kumeze, kandi narifise nyene na tantine wanje yapfuye muri 2016. Akanyereka nkaca nibuka ukuntu tantine yari ameze, ati basi rero nkumva yuko vya bintu yuko ariko aranyereka n'ibintu biboneka. Rero uwo munsi meje iryo jwirejeje kunyereka neza yuko vy'ukuri ndi mu bapfa, rya jambo ryaciye rigaruka. Cyane yambwiye ati Satani ntiyakubwira yuko ikibaho cirabura ntuzuvyemere, kuko nubwo ubona ko cirabura Satani n'umubeshi ntashobora kuvuga ukuri. Ati ego ndabibona yuko vy'ukuri nsana papa, nsa nk'ukuntu papa yarasa mu ndwi yiwe yanyuma, nsa nk'ukuntu tantine yarasa mu ndwi yiwe yanyuma, ariko ni Satani abimbwiye, si Imana ibimbwiye. Imana yambwiye ati sinzopfa nzobaho na mama zishimwe ryayo. Kuri ico gihe ko nanabwiye Imana je ni wankiza nzovuga Intahe, nzovuga yuko hari ico wakoze, yuko ukomeye, yuko ushoboye vyose nyene, mvuge kugira neza kwa. Rero nanje gusanga rero ijambo ry'Imana wakiriye ntirigenda uko, kandi nk'abana b'Imana hari ibintu bimwe tudakwiye, hari ibintu bimwe tudakwiye kunuma, kuko kenshi nabonye ko hari ikintu twita guca bugufi mugabo atari guca bugufi, kubona yuko umenga ibintu vyose ngurumva ngo twe ntaco dushoboye. Turi abana b'Imana ishoboye vyose. Rero turi abana b'Imana ishoboye vyose. Imana uko imeze niko natwe tumeze. Imana ivuze riba ritegeko kandi ntakirihindura. Wibaza yuko umwana w'Imana nawe ubwo bushobozi ntibumurimwo, buramurimwo cyane, kuko igihe natangura kuza ndatura ndavuga ati oya, Satani akambwira ati ugira upfe, nkatandambwira ati mubafatsi ndimwe, kuko nabanzi ijambo ry'Imana, nabanzi iki jambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanjye. Rero hari n'ibindi bintu nagenda atahura mu nyuma uko nagenda ndiga ijambo ry'Imana, novuga ati intango y'ukuboga kwanje, novuga ati nagiriye ubuntu bwo kuronka abantu banyigisha ijambo muri ico gihe. Hama rero naje gutahura yuko iyo burya umuntu ari muri Kristo Yesu, ubuzima bwiwe buba buri muri Kristo Yesu nyene. Ni nka kurya novuga ati ubu uri nko muri ambassade y'igihugu kanaka, novuga ati ijambo ry'Imana rivuga ngo ndagufise mu kiganza canje kandi ntawe ushobora kukunyakura. Mu bisanzwe Imana nta mugambi numwe ifise wo kukurekura, ariko
icoba nuko wewe wo kwikura aho nyene Imana yagushize, kuko Satani arazi ico Imana yashinze. Imana yacu ni Imana iri mu rutonde rudasanzwe. Imana yashobora kuba yaraguteguriye ibintu kanaka mugabo ntibikunde ntibishike, na niyo mpamvu isengesho ryose dusenga riba ririmwo amen. Amen bisigura ati bibuko uremeranya nico ijambo ry'Imana rivuga. Imana yashaka kukubwira ikintu ariko ntikigushikeko bivanye nuko wewe utacizeye canke utemeranije naco. Rero Satani arazi ubwo bushobozi, arazi yuko uri mu Mana, kandi uri mu Mana burya nta bushobozi agufiseko, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yadukuye mu isi y'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Rero nimba rero ko Imana yadukuye mu isi y'umwiza itwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda, Satani arabizi yuko adashobora kudukura, kuko nk'umuntu ari muri novuga ati umuntu ari nko muri Amerika, novuga ati igisirikare c'u Burundi ntigishobora kumukura novuga ati muri Amerika kikagenda kumutorayo uko nyene. Ubwa mbere na mbere kugira ngo bishoboke ni kugira ngo hoba habaye ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Amerika, hama leta ya Amerika ikamutanga. Mu gihe naho leta ya Amerika yanse kumutanga, nta kuntu na kumwe leta y'u Burundi ishobora gukura uwo muntu ari ku butaka bwa Amerika. Ni nkuko nyene natwe turi muri Kristo Yesu. Rero Satani arabizi yuko adashobora kudukura muri Kristo Yesu. Igihari gusa arakwemeza ico kintu, novuga ati araza akakuzanira ikinyoma, akatangura kukwereka ibintu akabikwemeza. Iyo rero atangiye kubikwemeza wowe urashobora kwemeranya navyo, kandi iyo wemeranye nije navyo ubumuhaye novuga ati ubumuhaye access, ubumuhaye uburenganzira bwo gushobora kuza mu buzima bwawe. Uno munsi sinzi ibintu Satani ariko arakwemeza nka wa wundi ariko aravuga ati ikibaho burya kirirabura, kandi ukabiraba neza ukavuga ati vy'ukuri kirirabura. Petero ko ariko arakwereka yuko ubuzima bwawe ukenye, novuga ati uri umukene. Burya ubukene ni nature, ubukene ni mpemu. Ubukene ntibufatanye nuko ufise amahera cyangwa utayafise, oya. Satani rero arashobora kuba ariko arakwemeza ko ukenye, mugabo wewe urashobora guhitamo kuvyemera cyangwa ugahitamo kuvyanga. Kandi ariko arabikwemeza, arakwereka mu mfuko wawe ufise, akakwereka muri banke yawe, compte bancaire yawe, muri Rumikashi, muri Eco Cash yawe ayariyo, agaca atangura kukwemeza yuko ukenye. Mugabo ubukene ni mpemu, urashobora guhitamo kuvyemera cyangwa ukavyanga, kandi iyo uvyanse ubwo bukene ntibushobora kugushikako. Hariho umuntu umwe niwe nabwiye ko ubukene ari mwemu, arahari ati ndamuhereza akarorero, ndamubwira ati abantu babiri barashobora kuba bakora akazi kamwe bahembwa amahera amwe, umwe afise ubukene uwundi nawe ari umutunzi, bahembwa amahera amwe. Umukene, umuntu afise impwemu y'ubukene ku buzima bwiwe, naho vyogenda gute ya mahera ntazomukwira. Mugabo wundi afise impwemu y'ubutunzi, muri ya mahera make nyene afise hari uburyo nyene ubwenge n'ibindi vyose bikoraniriza hamwe kugaragaza ubwo butunzi ku buzima bwiwe, ugasanga bwa butunzi buragaragaye. Na niyo mpamvu umugwanizi ico ashaka ubwa mbere na mbere aza akatuma uduta ukekeranya kuri novuga ati kuri nature yawe, kuki Imana yakugize. Ugiye kuraba igihe ariko aragerageza Yesu yaguma amubwira ati nankana uri umwana w'Imana. Rero nimba uri umwana w'Imana gira ibi. Ico yashaka nuko novuga akekeranya kuki Imana yamugize. Rero nawe rero mwene data wari kurakurikirana ino nabashinga inanda ndababwira yuko jewe ubuzima bwanje bwari bugeze novuga ati ahatemba, niko novuga bwari bugeze habi cyane, ko habuze gato ariko Imana ishimwe ko yangaruye kandi ingaruza ijambo ryayo. Rero iyo wamenye ijambo ry'Imana sukunuma, ariko ijambo ry'Imana urarivuga. Ivyo bintu vyose uguma ubona mu buzima bwawe biriko biraza nabi, uri umunyeshuri uguma ubona amahesheke yongera, ntuvuge ivyo ubona, kuko ico Satani agomba nuko ariko arakwemeza yuko ivyo ubona ariko kuri, ariko ukuri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzoba umutwe ntuzoba umurizo, uzoba uw'imbere ntuzoba uw'inyuma. Urashobora kuba ubona mu rugo rwawe amadeni ari yose, ukavuga ati burya rero jewe amadeni n'amadeni, ivyo ni vyo umugwanizi ariko arakwemeza, ariko ntuvyemere. Haguruka uvuga ati oya, ibi umugwanizi ariko aranyemeza siko kuri. Ukuri nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzotanga amadeni, sinzosaba amadeni. Benshi bazonza ko ndabaha amadeni ariko je sinzoja gusaba amadeni. Hamutangura uvyizere unavyature, kuko iryo jambo avuze, izo demonstration novuga ati ivyo bintu, ivyo bimenyetso ariko arakwereka nivyo ashaka ngo wizere. Kandi
ico umuntu yizeye kiramuberako, kuko iyo umaze kuvyizera, ukwizera ngo nukumenya gose udakekeranya. Nimba satani yakweretse ibimenyetso, hama ivyo bimenyetso yuko ukenye ukavyizera neza udakekeranya, nta kibuza bizokubako. Ariko mu gihe wovuga ati oya sinemeranyije n'ibi, ndemeranyije n'ibi bindi umwami yambwiye ko ariko kuri, uzobibona. Rero ndabashimiye cyane ko mwashoboye gukurikirana ikiganiro Intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi. Kino kiganiro kikaba cyashoboye kugira ico kigufashije, ndagusabe ugisangize abagenzi bawe, inshuti zawe, kugira ngo nabo bashobore gufashwa nkawe. Mwarahezagiwe cyane.